Mwaramutse, murakoze kunyereka ko mwanyumvise. Nitwa Asher niyo nizigiye nkuko bamaze kubivuga. Nkaba mfise ikiyago kigufi nashaka gusangira n'abari hano. Ariko imbere yo kuvuga ico kiyago nashaka mbanze shime cyane kano karyo ko kuganirira urwaruka n'abashigikira urwaruka mu bikorwa byo kwiteza imbere. Nshima kuba igikorwa nk'iki cyarateguwe kuko bifise ico bimaze cyane mu bantu bafise imigambi bariko barakora canke bariko bariyumvira ubumenyi, kurahura ubumenyi, kuronka impanuro, kuronka akanya ko guhura n'abandi muri mu bintu bisa n'ibintu bifise ikimazi cyane. Hanyuma ndashimiye ababiteguye, ndashimiye abarongozi b'igihugu mu bisata bitandukanye bari nyuma y'uwo mugambi. Ndashimiye paeje nayo nyene yavyiyumviriye igakoranya urwaruka, mbere ikanaha n'akaryo urwaruka rwo mu karere abashoboye kuza bakabana n'urwaruka rwacu. Mwese mwagize neza, ariko hejuru ya vyose ndashimira n'Imana iduhamagara ikaduha ubuzima, ikaduha kubaho, bigakunda ko imyanya nk'iyi dushobora kuyibamo. Rero ntatevye nashaka nduge kwijambo. Ico ngiye kuvuga ni ibintu nyamukuru dukwiye kwitwararika gukora, nimba tutabikora tukimenyereza kubikora, kugwaruka ruriko rurakora imigambi kugira ngo iriya ntumbero nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu yatanze kubijanye na kazoza k'igihugu dushobore kuzoyishikako. Intumbero nk'irya ni intumbero yagutse cyane, nta muntu umwe ashobora kwishikana kw'igihugu wenyene. Umwe wese ategerezwa kugira ico atanze mu buryo bw'intererano bivanye n'igisata ariko arakoreramwo. Ariko intererano nazo ziba zikenewe si igihe cose nyene kuzitanga canke uwo baziteze ko aba ashoboye kuzitanga. Kandi nta utanga ico adafise, kandi udafise ico atanga iyo bakimwiteze ko ntikiboneka, kandi kitabonetse bigira ingaruka mbi kuri wa mugambi wose. Ijambo rero ngiye kuvuga ni ijambo rivuga ngo dukore, duhinduke kugira ngo dushobore gukora ivyo tutahora dukora canke ivyo tutahora dushobora gukora. Kubera iki dukwiye guhinduka? Igihe cyose abantu biyumviriye ngo reka turabe ingene twoshika kuri iyi ntambuko tuba tutarashikako, dukwiye kwibuka ko igituma iyo ntambuko ikiri icifuzo kiba kihari. Hari igituma turaha turi tutari hariya twifuza kuba turi. Iki kintu catumye rero uyu munsi tuba turaha kitavuyeho, na hariya twifuza gushika ntituzohashika. Abavyifuza si bose babishikako, ababishikako nabashoboye kubikora. Hariho ibikoko bibiri nashaka gutanga ko akarorero duce tunakisunga mu kurabira hamwe ivyo gukora. Ni igikoko kimwe turakimenyereye muri kano karere kacu, igikoko citwa igikere. Ni igikoko gitoya kiba mu mazi kigenda kirasimba. Hari n'ikindi gikoko shaka gutanga kwa karorero ariko tudafise hano citwa puma, kiba mu bihugu birimwo amashamba menshi. Ni igikoko gihiga, gitozwa no gufungura ibindi bikoko bito bito. Iki gikoko ca mbere citwa igikere, iyo gishoboye gusimbagurika kujya mu bibona kikabandanya nticigere gihagarara, kirashobora kugenda ibirometero 16 mu saha imwe. Aho n'igihe kidahagaze ngo kiruhuke. Murabizi ko kenshi kirasimba rimwe kabiri kigaca kibanza kikaruhuka, kuko kidafise amapumo, amahaha akomeye yoshobora kwihanganira gusimbagurika umwanya muremure. Hari ico gikoko ca kabiri navuze citwa puma, kimeze nk'akayabu ariko ni kinini kurusha akayabu. Ni igikoko gishobora kwiruka ibirometero 80 ku saha imwe.
abagendesha imodoka muravye iyo muriko muriruka kuri uwo muvuduko ni umuvuduko munini. Murabizi ko atari n'amabarabara menshi mu gihugu cacu twemerewe gushikira umuvuduko nk'uwo bitewe n'amakorosi n'ubwaguke bw'amabarabara n'ibindi. Ni kubera iki gikoko gishobora kugendera ku muvuduko munini nk'uwo ariko igikere ntikibishobore? Ubudasa buri hagati y'ivyo bikoko bubiri ntiburi mu kirere, ntiburi hanze yavyo. Ubudasa buri muri ivyo bikoko buri imbere muri vyo. Hariho amahiganwa y'ibikere, hakaba n'amahiganwa y'amapuma. Igikere gikoze ikosa ryo kuja guhiganwa mu mapuma nta n'uzomenya ko cari muri iryo higanwa, kuko ihiganwa rigitanguye uravye ubudasa muri uwo muvuduko kiza gushika iyo baja abandi bose batashe. Iterambere rirafise ivyo risaba, rimeze nk'ihiganwa ry'amapuma. Iterambere si higanwa ry'ibikere, rirafise ibintu bisaba. Iyo umuntu atabifise naho yoba avyipfuza adashobora kubishikako. Ariko hari ubudasa hagati yacu n'ivyo bikoko. Iyo uvutse uri igikere uzopfa uri igikere, ntuzokwigera uba intambwe canke ikindi gikoko. Ariko twebwe nk'abantu turafise ubushobozi bwo guhindura ibintu bitari vyiza vy'ingeso tuba dufise bitubuza kugendera ku muvuduko munini mw'iterambere, maze tugashikaho dushobora guhiganwa n'amapuma. Kandi mu ntango wamenga turi bikere. Turashobora guhindura ivyo tutazi tukabimenya, ivyo tutahora dukora tukabikora, ivyo twahora dukora bidusubiza inyuma tukabihagarika. Aha niho hahagaze rero ubushobozi bwo gushika aho tutari bwigere dushika. Ibi nivyo bituma hariya dushaka naho tutigeze tuhashika muri kahise, ejo turashobora kuhashika. Hari ibintu rero bishika kuri bine novuga nkoramutima, ariko mu kiganiro kiza gukurikira haraza kuba akaryo ko kuvyagura no kongeramwo ibindi. Muntu wipfuza gushika ku iterambere, hariho ibintu bine nashaka kuvuga mu majambo make ndagutera intege ngo wimenyereze mu buzima bwawe bwa misi yose. Icambere ni ugufata ivyawe n'ubuzima bwawe mu minwe. Igituma iki kintu gikomeye nuko mu mico yacu ni mico yubakiye ku mugwi, yubakiye ku muryango, yubakiye kubo mwarukanye, yubakira ku mugwi muri rusangi, aho usanga umuntu yizigiye kuzoshika kure kubw'abandi bantu. Ivyiwe ntabishiremwo inguvu cane kuko yiteze ko hari abandi baba bo mu muryango, baba bafise ibindi bahuriyemwo bazomufasha kubishikako. Ugasanga iyo umuntu asamaye aragera igihe n'ivyo we yategerezwa gukora usanga atariko arabikora kuko yiteze ko abandi bazobimukorera. Ivyo birashobora kudukwegera ubunebwe, ubwenge bwacu bukaba ubunebwe, tukaba abantu bama biteze ko abandi badukorera ivyo twategerezwa gukora. Abizera, abemera hari igihe bahungira no mu Mana, Imana bakayituma ivyo yiteze ko bakora kugira ngo ibihezagire. Gusenga bugahinduka ubuhungiro, aho tunyegeza ubunebwe bwacu, aho kwicara umuntu ngo yiyumvire ivyo ashaka gushika ko muri kazoza, akirirwa ariruka inyuma y'abamubwira ivyo Imana izomukorera muri kazoza. Amaboko yiwe akazinga, akaba ngaho yiteze ibizoza vyizanye. Iterambere suko rikora, suko barishikako. Abo muri mwebwe musoma ibitabo vyeranda harimwo Bibiliya, murabizi yuko Imana ikiremye umuntu, ikintu ca mbere yamuhaye itongo ryo kurima. Ikiranamubwira ngo nuririme kandi urizigame. Ujya muntu yatarima mu mwaka ukurikira yari kwicwa n'inzara, kandi Imana ishoboye kumugaburira. Imana ishoboye vyose, ariko ntikora ivyo ishoboye vyose. Hariho ivyo ikora hakaba n'ivyo dutuma. Gufata ubuzima bwawe mu minwe bisigura ngo nukwiha intumbero
ushaka kuzoshikako muri kazoza, ugaheza ukiyemeza ivyo ukwiye gukora kugira ngo uyishikeko, ugashirako ukabikora, ukaba muri kurasuzuma, ukikosora aho wakosheje, ukigira ku bandi, intambuko ku yindi, intambuko ku yindi, kugera naho uzoshika kuri ya ntumbero yawe. Muri urwo rugendo urakenera abandi, urakenera kwigira ku bandi, urakenera impanuro, urakenera abagushigikira, ariko abo bagushigikira ntibashobora kugusubirira udakoze ivyawe, utavyitunganirije, naho boshaka kugufasha bazobura aho bahera. Kuko nk'uko ubundi yavuze, nta muntu ashobora gukata imodoka itari kwiragenda, ibanza kwemera gufata urugendo kugira ngo umuntu ashobore kuyifasha ivyo gukata. Ico cari ca mbere mu bintu bikomakomeye dutegerezwa kwitwararika nk'urwaruka mu migambi yacu. Reka tuje ku kigira kabiri. Ikigira kabiri ni ugukoresha umwanya neza. Gukoresha umwanya neza. Hariho ingeso dukwiye gutandukana nazo. Bijya bintu vyo gutegura ibikorwa, aho kubitangura ku gihe ukongera ku isaha zibiri, uba uri kuragabanya wa muvuduko w'iterambere ryawe. Nimba vyoshika umuvuduko ukagabanuka, bize biva ahandi ntibize bikuveko. Ukoresha umwanya nabi biri mu bintu bituma tudatera imbere ku muvuduko ushimishije. Naragerageje guharura umuntu atakaza isaha imwe ku munsi, isaha y'akazi, akabandanya atakaza iyo saha ku munsi, ubishize ku kiringo c'imyaka 15, abatakaje umwaka n'ibice bibiri vy'akazi. Nukuvuga ko mu myaka 15 hazokwama hariho umwaka utakara. Ni vyiza ko twumva agaciro k'umwanya mu bikorwa vyacu. Umwanya ni kimwe mu bigize ivyo dukeneye mu maresources atuma dushika kuri iriya ntumbero. Ivyo murabizi, iyo umuntu ariko arakora ibikorwa agakikwa n'amagara akaja mu bitaro, hariho ibica bihagarara kubera amagara atamukundira gukoresha umwanya neza. Nico gituma ari vyiza ko twitwararika gukoresha umwanya neza. Ahantu turahagwaye, abanyafrika benshi turivugira ngo n'amasaha y'abarundi, ngo n'amasaha y'abanyafrika. Nta masaha y'abarundi, nta masaha y'abanyafrika baho ku muntu ashaka iterambere. Igikorwa cari gutwara isaha nigitware iyo saha nyene. Niwongera ku mwanya kubera gusamara, umenye ko wishe icari gukurikira mu nyuma y'ico. Ica gatatu cyo kwitwararika cyane mu gukora ibikorwa vyacu vya misi yose, ni ugukora ibintu bishimwa, ibintu birangwa na excellence, ibintu abantu badacisha mwijisho. Abantu muri mwebwe bakunda gukoresha isaha cyane, harabusanga isaha badafise isaha baguze kubera bafise isaha bizigira kurusha izindi. Mu bihugu vyemewe cyane mu gukora isaha nziza zikomeye ushobora gukoresha igihe kirekire ntiguhemukire, ni igihugu citwa Ubuswisi. Abantu bakunda amasaha barakunda cyane isaha zo mu Buswisi, kandi kenshi ziba n'isaha zinazimvye ugereranije n'izindi, ariko bakemera bakazimbwa kuko bavuga bati naho nzimbwe ndazi ko isaha ndayironse itazontetereza. Kugira ngo ijya saha yizigirwa gutyo iboneke, bisaba ko bariya bazikora baba ari abantu bafise ubumenyi bukwiye, bafise ubuhinga bukwiye, abantu b'umwete badapfa gukora ibintu nk'abavyikura, abantu barangwa n'ubuziranenge, badashobora kwemera gusohora ikidandazo giteye isoni, badashobora kwemera kwishira hamwe ryabo ribonwa nabi kubera ivyo bakoze ari ibintu biri mediocre. N'abantu barangwa n'ivumbura bishasha, innovation, abantu batamba bakora vya bindi nyene, bigana vya bindi nyene, abantu baba bariko bariyumvira ingene vyoba vyiza kurusha, n'abantu badaheba, atanguye igikorwa aragikurikirana kugeza gihejeje. Ibi bintu mpejeje kudondora: kurondera ubumenyi, kugwiza ubuhinga, kuba umuntu w'umwete, kurangwa n'ubuziranenge,
gukoresha ivumbura bishasha hamwe no kudaheba nivyo bintu dukeneye kwiyubakamwo kugira ngo ibikorwa vyacu bibi bikorwa abantu batazosuzugura. Mwibuke ko ivy'iterambere biciye mu budandaji biba nko guhiganwa cyane, kandi iyo umuguzi ariko aragura agura ivyo ashimye, nta kuraba mu maso ngo nuko utwenga neza ngo aca kugurira, araba ikidandazwa cawe ko agishima. Iyo akiguze kubera yagishimye ariko agasanga yacihenze ko ntagaruka, kandi acabwira n'abagenzi ko bokwirinda ibidandazwa vyawe. Ni vyiza ko twumva ikimazi co gushira ingufu muri kalite, mu kanovera k'ibintu dukora, kuko hazogera igihe ako kanovera katuvugire naho twebwe tutoshobora gushika. Abatuguriye ibintu bagende barabivuga neza tutabibatumye, kubera basanze ari ibintu bidateye isoni. Gukora ibishimwa, ico cari ca gatatu. Reka tuje ku ca kane, ari naco duca turangirizako. Ica kane ni ukuba umuntu w'umwizigirwa. Iki nari kugiherako ariko ntaco, aho kija hose kirakenewe. Umuntu ashaka gutera imbere abafasha urugendo rurerure, kandi urwo rugendo azoruhuriramo n'abandi benshi. Bamwe bazoba arabakorana nawe, abandi bazoba arabakozi biwe, abandi bazoba arabahiganwa nawe, abandi bazoba arabamushigikiza uburyo, aya mabanki n'amamikrofinance n'abandi. Abo bose kugira ngo mugendane mushikane kure birasaba yuko ubura umuntu w'umwizigirwa. Hariho ingeso mbi abadandaza bamwe bafise, aho iyo ariko aragurisha ikidandazwa ciwe agerageza kugutega imitego no kukubesha kugira ngo arabe kwico covamwo, ntiyiyumvire inkurikizi ivyo bintu bizomugirako. Ivyo nivyo bituma hariho abantu bagura rimwe ntibagaruke. Ushaka gushika kure akora mu buryo butuma uwumuguriye aguma yipfuza kugaruka. Akora mu buryo butuma banki imuhaye amahera iguma imurondera ngo basubire bakorane. Iyo usavye ideni nturisubize, uba uri kurica imigambi yawe wewe nyene. Kandi murabizi, iyo umudandaza ahemutse kenshi haragera igihe amabanki ahanahana izina ryiwe. Ukibaza ngo ninahindura nkaja ahandi ngo bazompa ingurane, ariko ugasanga bwa buhemu bwawe bwaramaze kugara imiryango y'amabanki uzokenera ugeze imbere. Umuntu yemerewe kubesha ni uriko arakora ibisa na vya gikere, bimwe vy'igikere, ashaka gusimba rimwe ayo mafaranga yacikane bice biherera aho nyene. Ushaka gushika kure ategereza gukomeza ubwizigirwa kugira ngo abo bazoza barahurira mu nzira bose bambe bipfuza gukorana nawe. Abakoranye nawe rimwe bace barondera ingene batosubira kurekurana. Uriya migambi ikomeye y'igihugu yerekeye aho abarongozi bacu bipfuza ko tuzoba turi mu 2040 n'ibihumbi 2060, ni migambi minini isaba ko abariko barakora mu bisata vy'iterambere baba abantu bashobora gukorana neza n'abapartenaire batandukanye. Igihugu cacu kiri ahantu washaka hanagoye, ntitwegereye ibahari nk'ibindi bihugu. Ivyo birafise ingaruka kukoroherwa canke kugumigwa mu bikorwa vy'iterambere. Nitwashika ku rugero rwo gushora ibidandaza vyacu hanze, hariho ingorane tuzohura abandi batazoba bafise kubera bo bari kwibahari.
iyo rero uri mwihiganwa ukabuzi yuko hariho intambamyi ufise abandi muri kumwe badafise, ucuraba ingene ukomeza nawe izindi mpande zawe kugira ngo aho uhobahoba haze kuduzwa n'izo mpande zindi wakomeje. Nk'uko nabivuze kare, hariho abantu bahurumbira isaha zo muri Suisse kandi zizimvye. Ni vyiza ko tushika ahantu ibintu vyacu naho vyoba ari vyo bigoye kuronka, abamaze kubimenya bakama barondera ivyo igihe cose. Ivyo rero ntibishoboka atabwizigirwa dufise, kandi ubwizigirwa tubuhere muri bijya bisanzwe, bijya bito bito. Iyo usezeranye ikintu ugikore, iyo cakunaniye ubivuge kare, iyo wasavye ingurane uyitange ku gihe. Ushoboye kuyitanga imbere y'uko igihe gishika biba vyiza kurusha. Nimba uri umukozi ukora ibirengeye ivyo bakwiteze ko, ube wa wundi atamukoresha yipfuza gutakaza. Nitwakora ivyo bintu bine, nitwaba abantu bafata ubuzima bwabo mu minwe batitega ko abandi babibakorera, nitwaba abantu bakora ibintu bishimwa, ibintu vyiza, ibintu do kalite, abantu bamaramazwa no gukora ibintu bidatomoye, abantu bumva zobatera isoni kwitirirwa ikintu bakoze kitameze neza, nitwaba abantu bakoresha umwanya neza, umwanya w'ibikorwa tukirinda kuwutakaza mu bitaduteza imbere, nitwaba abantu babizigirwa mu ngeso zacu no mu migenderanire tugiriranira n'abatandukanye duhurira mu bikorwa, nta nkeka intererano yacu nk'urwaruka mu migambi minini y'igihugu izoba intererano ishimishije. Kandi kubera urwaruka aribo benshi mu gihugu muri rusangi, ivyo bizotuma n'ivyagoye abatama bakuru bacu bitonona vyinshi, kuko benshi batanze intererano ishimishije. Nashaka rero iki kiyago ndakigarukirize hano, ndabashimira ukuntu mwanteze amatwi, nizigira ko ivyo ntashoboye gushikako mu kanya gakurikira bagenzanje baraza kubinoganza, kumbure naho noba ntavuze mu buryo butomoye, umwe wese aze gutomokerwa. Nuko mubandanye mumererwa neza, mukomere, mutere imbere, kuko muteye imbere igihugu kizoba giteye imbere. Murakoze. Amashiye atwaye ibintu bikomeye cyane kenshi twunda gusuzugura, reka tumusaba vya